Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tugiye ko bageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yarabana n'intwaro. Turaza kugaruka kandi ku guhangana gukomeye cyane n'ubundi kukiri hagati y'ahoze ari umushikiranganje wa mbere General Patrice Alengiyome Bunyoni ndetse n'umukuru w'igihugu General Major Nyiricubero Varisito Ndayishimiye. Perezida Varisito Ndayishimiye ikibazo ca Bunyoni kiranse kimubanye ikibazo gikomeye cyane. Ni nyuma yaho tumaze kuronka amakuru ko General Bunyoni yarayasubiriye gusakwa aho apfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Bunyoni ngarafise aho bakorana mu butegetsi amatohoza arabandanya yo kurondera aba baramuhaye telefone mu mwanya wa mbere. Tubibutse ko kandi isakwa rya mbere ryabanje Alengiyome Bunyoni bamusanganye itelefone zibiri ahapfungiwe muri ico cumba kiherereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Binavuga ko imfunguruzo zugurura ivyo imiryango y'ico cumba apfungiwemwo muri iryo bohero zoba zinafiswe n'abategetsi begereye cyane Varisito Ndayishimiye. Gusa benshi bakibaza ingene Bunyoni aronkamwo ivyo bikoresho vyo gutumatumanako kandi abizigirwa ba Perezida Varisito Ndayishimiye aribo bacungera ico cumba. Ejo haheze kwigenekerezo ya 2022 ntwarante uyu mwaka w'2024 igifyo c'abapolisi bo muri komisariya regional Igitega bazindukiye ku ibohero rikuru rya Gitega kuva isaha 3 z'agatondo gushika isaha 8 z'umurango. Amabarabara yose ashika kuri iryo bohero yari yugawe. Igifyo c'abapolisi cari gicungereye umutekano bidasanzwe ibohero rikuru rya Gitega aho haragiye kuba isakwa ridasanzwe mu cyumba gipfungiwemwo uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yajejwe amabanga ahambaye cyane mu rwego rw'umutekano kandi nanone azi vyinshi kuri politike ya CNDD FDD apfungiwemwo akaba ari General Alengiyome Bunyoni. Aho hose rero bari bikeka ko General Alengiyome Bunyoni afise izindi telefone naho baheruka kumutwara izindi zibiri. Mutivyo wabigenda gute ngo Alengiyome Bunyoni inshoro zose abagiye gusakwa muri ico cumba apfungiwemwo asanganwe bimwe mu bikoresho vy'itumatumanako. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntibakironka itiro. Umukuru w'igihugu ntagisinzira kubera ko ikibazo ca Alengiyome Bunyoni ndetse n'umurwi uvuga ko wari mubashaka kumufasha guhirika ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye n'ubundi ubandanya nawo gukora ijoro n'umurango kugira ngo barabe ko Varisito Ndayishimiye iyo atoheza iki kiringo akiri mu bazima canke se akiri ku butegetsi nkuko bivugwa. Amasoko yacu mu ibohero rikuru rya Gitega akaba atangaza ko inyuma y'amasaha hafi 5 basaka n'abapolisi bari bavanywe nkuko nabibabwiye bari bavuye kuri komisariya regional Igitega basatse ico cumba amasaha 5 atagikoresho na kimwe c'itumatumana bari baronka muri ico cumba Alengiyome Bunyoni apfungiwemwo. Biravugwa ko aba bapolisi batoye carte SIM yari nyegejwe mu buroso bw'ibirato bagiye ata telefone batoye ariko nubo baracakeka ko afise itelefone umwanya n'umwanya ngo barashobora gusubira kumusaka muri ico cumba apfungiwemwo. Biravugwa ko mwisakwa ryabaye muri iki cumba General de Patrice Alengiyome Bunyoni apfungiwemwo mu ibohero rikuru rya Gitega hinjiyemwo umubare wa polisi batari bake. Ibintu vyose batereye hejuru nta na kimwe basize. Barondereye telefone nkuko bazibonye mu mwisakwa ryabaye ubwa mbere aho batuye telefone zibiri barabura. Inyuma rero yo kubura izo telefone nibwo batanguye gusaka ibindi bikoresho vyose Alengiyome Bunyoni akoresha ari mu ibohero rya Gitega aho twovugamwo mu buringiti y'iyorosa ndetse n'ibindi bikoresho akoresha n'ubundi aho mu ibohero rikuru rya Gitega. Nibwo rero babuguruye uburoso bw'ibirato basanga hanyegejemwo carte SIM barayitwaye bakaba bagiye ata telefone batoye. Ikibazo ca Bunyoni ni ikibazo gihanze abategetsi benshi ntibumva ingene aguma aronka amatelefone n'amacarte SIM mu gihe abaja kumuraba ari bake cyane kandi bose basakwa.
Tubibutse ko mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rwabaye abantu bahawe uburenganzira bwo kuja kumuraba mu kibanza apfungiwemo mu ibohero rikuru rya Gitega ari bake cyane, hakaba harimwo n'umuryango wiwe nyene, akaba ari wonyene urekuriwe kuja kumuraba, harimwo umutambukanyi wiwe ndetse n'abana biwe. Kugira ngo ushikire icyumba ca Bunyoni uca ku miryango itatu, umwe wose ufise amagufuri atatu nyene. Igufuri rimwe ryose rifise umutegetsi aryugurura. Umuyobozi w'ibohero akaba mu bagenewe kugurura igufuri ry'uwo muryango, habamwo umuyobozi w'ibohero, akazamwo umukuru w'iperereza mu ntara be n'umukuru w'igipolisi Igitega. Umuryango ugira kane wo wugururwa na Bunyoni ubwiwe. Perezida Ndayishimiye arakeka rwose ko Bunyoni afise abo bakorana mu butegetsi. Amatohoza arabandanya yo kurondera bamuhaye telefone ya carte SIM vyaheruka gufatwa vuba kandi amatohoza akaba kiriko arabandanya. Ni mu gihe abo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu bwiwe ubwoba bwabarengeye kuri ndetse nico bakinyegeje inyuma y'ibi vyose bivuga ko Alain Guillaume Bunyoni yaratunze muri iki cumba abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Nandi makuru menshi tukiriko turarondera ko muce turaza ko yabashikiriza kubirabana n'ivya Bunyoni. Tukiraho kandi hari intakorwa ko yitwa Jerome Ntibibogora, nta kirongo igipolisi mu karere ko hagati Region Centre, akaba yarungitswe ahubwo mu bumanuko. Koloneli Jerome Ntibibogora bivugwa ko yari ijisho rya General Gervas Ndirakobuca ricunze General Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega. Uyu yari yaragenywe kurongora igipolisi mu karere ko hagati mu gihugu muri Ruhuhuma uyu mwaka wa 2023. Inyuma y'umwaka umwe gusa, Koloneli Ntibibogora yaraye akuwe Igitega acarungikwa imakamba kurongora igipolisi mu karere k'ubumanuko. Ivyo tukabisanga mu itegeko rya Perezida Ndayishimiye ryo kugenekerezo ya 2022 Ntwarante uyu mwaka wa 2024 agena bamwe mu ntwaza ngabo z'igipolisi mu mabanga atandukanye. Igitega General Murantungi Igitega Koloneli Ntibibogora yasubiriwe na Koloneli Aloyizi Nduwayo yahora arongoye igipolisi mu karere k'uburaruko. Kurungikwa Igitega muri kino gihe bigafatwa nk'ukwizigirwa bidasanzwe kubera ari ntara umukuru w'igihugu amara mu mwanya munini, ikaba inapfungiwemwo abantu ubutegetsi bucunze cyane harimwo nka General Bunyoni. Imakamba Koloneli Ntibibogora akaba yasubiriye Koloneli Lambert Habonimana arungiswe kurongora igipolisi mu karere k'uburaruko. Jerome Ntibibogora akuwe Igitega imisi 3 gusa inyuma y'inkuru yatambutse irabana n'umukozi w'ihoteli Helena yahuraguye amahiri amuhoye ko atamuhaye ko kuri ji yari genewe abantu bari muri seminari muri iyo hoteli. Abumvise iyo nkuru bose barumewe kumva intwazangabo nka Koloneli Gwanira ji kugeza ku rugero rwo kuboreza igufu umukozi w'ihoteli. Jerome Ntibibogora azwi mu mabi menshi cyane guhera mu bihe vya Safisha, ubwishenyi bwakorewe abanywanyi ba FNL nyuma y'amatora yabaye mu mwaka wa 2010 ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba kandi yarakoze amarorerwa mu mwaka wa 2015 mu gisagara ca Bujumbura, aho mu mwaka wa 2019 naho nyene yatangaje imuyinga ko agendana ibisasu vyo gutera mu nzu z'abaseneri batarinze no kuraba ko harimwo abana. Akaba avuye Igitega atorohewe kubera ikibazo gikomeye c'ingene Bunyoni yaronse telefone mu minsi iheze kandi acunzwe bidasanzwe. Iyi nkuru turaza kuyigaruka ko vuba, tunababwire abapfunzwe bazira izo telefone za Bunyoni n'amatohoza ziriko kugeza ubu. Nako kandi hari n'abashinga intahe igaragaza amabi uyu yaraye akuwe aho Igitega n'ubundi yagiye arakora. Uyu ni intahe ku mabi yaranze Koloneli Jerome Ntibibogora. Bamwe mu bakurikiranira cyane ivyandikwa na Pacifique Ninahazwe bavuga ko Jerome Ntibibogora benshi amwibuka mu mwaka wa 2018 akaba ari kuwa gatatu kuri station New Oil yo mu Rwizatunga Apolineri. Ico gihe ibitoro vyari vyabuze mu gihugu na station makeya cyane yarabifise, harimwo iyo station iri mu Buyenzi hepfo gato ya zone. Jerome ngo yaraje asanga imodoka ziratonze za ari nyinshi, arabura aho acisha yiwe, acatonda inyuma ya bajaji yari imbere yiwe. Ya bajaji ngiriko iza yegera pompe, Jerome yavuye mu modoka n'ishavu ryinshi ngo wambwa we urantanga kunywa.
akivuga gutyo yari yamaze kumuha ikupe yisanga hasi. Jerome acakurayo pistole amuhonyora ku mutwe, arasharija pistole aho yomurashe mu mutwe. Abantu bakoma induru, niho bamusabira imbabazi ngo mubise anywe. Burya ngo uwa bajaji yaciye asubira inyuma, yanyoye ari uko Jerome agiye. Abantu bari bahari bamubwiye ngo nimba nyoko wawe aroga kubona Jerome atakwishe. Nta munyagitega adatinya Jerome, ngo ahubwo uwo museriveri yari yarondeye urupfu, yari kumuha iyo ji akemera kuyikatwa mu mushahara. Ni mugihe kandi uwa kabiri yatanze intahe ku mabi arangwa kuri Koloneli Jerome Ntibibogora, avuga ati ndumwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ivyo yakoze sinzi ko bamwe mwavyirengagije kubivuga mubizi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Jerome yarara asehera mu Cibitoke abantu yaje akuye Bujumbura. Abo yakuye mu myiyerekano yabishe akabajana kubahamba ibuhayira. Benshi bicirwa ibujumbura bakajanwa ijoro mu makamyonete double cabine, bamwe bajanwa mu nzira ya Bukinanyana. Ngo rero muri irya nzira ya Bukinanyana ugeze ahari arya makrosi menshi baba bateguye imbonera kure ziri mu masoko zimvye ibinogo. Uwo bishe nawe bamuzinga nka kurya kw'ipine kwaba ugukumbagariza mu isoko, imbonera kure zica zihamba. Abapfiriye ibujumbura benshi bahambwe ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane muri Cibitoke na Bubanza. Jerome wenyene ngo vyaragezaho ibiziga bimunezereza, akaja aragenda kurara ku Mwarangabo n'amarira menshi arondera abasenzi ngo bamusengere. Muri ico gihe ry'amakamyonete Toyota Hilux abategezi b'igisoda n'igipolisi bakunda kugenderamwo, murantunge abategetsi b'igisoda n'igipolisi bakunda kugenderamwo yagenda afukiyemwo abagandaguwe. Burya mwaka w'ibihumbi 2015 ibara ryaraguye, ngo hari benshi mwibaza ngo barahunze, kumbe karabaye, kandi n'ibinogo bahambwemwo bizogorana kumenyekana kiretse Imana yonyene. Ngo nuko Imana bakomeza umutima mufise wo kudahengeshanya kuvugira bene Burundi mutitayeho ababavuga nabi. Ubugira gatatu ati n'ubundi Jerome nibuka ukuntu atagira indero ahari avuga amajambo y'ibishegu. Nibutse kandi ingene akunda abagore, ngo hari n'abagabo bari mukomaka kubera abagore babo. Imuyinga ubu ni sawa, uhari no mukristo yikundira gusenga, nubwo ako kazi kabo nyene ubukristo bugoye gukurikiza. Hari abagenzi ba Jerome kugeza isaha batangazwa n'ukuntu yama mu mafonction atandukanye, n'ukuntu avugwa mu babi menshi cyane. Fraude y'Imuyinga bakibaza ko akoresha imiti atari ubwizigirwa gusa. Gicakoze ngo arafise ururimi rubi. Hari undi yatanze intahe y'uruhara rwa Jerome Ntibibogora mu inyuruzwa ryo mu Rwizatunga w'umunyarwanda yitwa Manase Nsabimana. Uyu yadandaza ibitoro mu Burundi no muri Uvira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu Manase Nsabimana haraciye yafatiwe ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi mu ntara ya Cibitoke. Yafashwe afite amadolari y'abanyamerika atari make. Kuva afashwe ntiyigeze asubira kuboneka. Inyuruzwa ryiwe ngo ryakurikiwe n'inyuruzwa ry'umushoferi wiwe be n'iburwa ry'imodoka yiwe. Hakaba kandi hari n'abandi batanga intaho bavuga ko yagiye muri restaurant yakoramwo Imuhinga, baramuseriva bamuha ivyo afungura nk'umuntu w'icubahiro. Guhama ibikoresho vyo gupfungura ngo harimwo ifurushete, imbugita hamwe n'ikiyiko. Twabimuteretse imbere acavuga ngo wambwa we urashobora kunshira imbere ibiyiko. Arabandanya ngo kera twarisha ibiyiko namwe mukarisha ifurushete, uruhigi rwarahindukiye. Gacategeka abapolisi bandyamika hasi batora ibuye ripima ibiro 50 barinshira mu nda. Haheze nk'iminota 30 nyene restaurant arumigwa, aratinya kumusaba ikigonga ngo niho yabona ndemvye ndiko ndaboroga. Jerome acavuga ngo rekura iyo mbwa y'umututsi, ategeka nyene restaurant kwirukana umututsi wese yakoraho. Ngo uwo munsi abakozi b'abatutsi natwe twese twaraye twirukanywe.
Izo akaba ari intahe zishingwa na bamwe bavuga amabi ya Colonel Jerome Nibibogora yaraye avanywe mu ntara ya Gitega. Turaza kumugaruka ko mu yandi makuru yacu aza kuza ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhoza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.